uno munsi urasanga nk'umuririmbyi nka Fariaz akaragira challenge indirimbo muri Tanzania ba Fariaz niwe batangiye baraparagura ibyo baparagura ngaho ngo na barejande kora gusumaza imyaka myinshi muri game no turi kuroga abantu tubahenda ngo nibihangange atana kimwe barakora Ziya iyo ugiye muri karaoke maka ndazivuge no iyo ugiye muri karaoke iyo bavugije indundi ntuzumva indundi barepeta za kera zamye Meno ngira yuko ari indirimbo muri 2000 ya Fizzo barepeta Chanjo Miss bahaga basanje bacabuze ziya za kera za Chanjo zababaga hano kwita barejande kuri indirimbo zabo nubu ndacyafise akarumvira nuko bana bavutse ubu ivyo burijande bwabo buri he iterambere ryabo rihagaze kuki inzigo ivanze n'inzara ikidekanya direct cancer ya estoma ko ucugira stress sese nazo ntujya uravyumva ucugwara cancer ya estoma ugacupfa Yes nikaze inshuti mukunzi bigane bicana kuri The Real TV show nko kusanzwe bizi ni Allen The Real namanda gushikiriza ibigari bige bitandukanye nko nabikomererere ubuheruka narakubwiye ko ngomba kuguha ibiganiro bimeze neza n'abatumire bameze neza kugira ngo twige byinshi bige bitandukanye ndi kumwe na SIMBIZI Wa SEMAVUMBA ariko ikibanza kimeze neza kiri clean gifise ibinyobwa canke imfungurwa zimeze neza ni amahoro kafu making sure yuko indya zaho zifise isuku ndetse n'ibinyobwa byaho amajwi atandukanye ivyayi bige bitandukanye ndetse n'imfungurwa zige zitandukanye udisanga hano ni byiza yo kuza kuhatembera uri kumwe n'umukunzi uri kumwe n'umugenzi uri kumwe n'umukolege urashobora kuhakorera inama uri pause urashobora ndetse no kuhakorera ivyigwa bya bindi dukorera online uri pause kandi uri kurafata n'ikinyobwa kimeze neza rese SIMBIZI Wa SEMAVUMBA bamwita umunyoni numwe mu bantu bameze neza cyane ikaze bro asante sana umeze neza yego ndashimwite amakuru y'imisi atari mike kandi atari myinshi yego atari mike kandi atari myinshi ko turamana cyane ariko twaherukana kera bro kuri micro peut-être kuri micro ego ni drip show turi kumwe ni mbwa mbasha turiko turiyaga kubijanye na lyrics no kwandika okay gikomeye cyane umeze neza ariko ndashimye umwaka watanguye gute kuri SIMBIZI Wa SEMAVUMBA mwaka watanguye kumagara watanguye ngwaye yego mugabo sinibyatevye okay peut-être bwari uburuhe bw'urugamba mugabo novuga yuko gushika hongeze no munsi ni bon nagwaye rimwe tumwaka watangura akagwara namba karakamararia namba rakaragaki cyane namba karakarozi sinzi umuntu yari yanyiva uremera ko uburozi buba burahari bro ubyemezwa ni isi yo mwijimira komeye peti isi yo mwijimira baho ari abantu baba batwicarira ngajo n'umurango niyo mpamvu bamwe bace bakoresha amasengesho mu kwizera gutandukanye kubera n'ukuronka ibintu mu miyaga nuko abafise ukwizera kwiba bayakoresheje okay ariko SIMBIZI ari pause cyane mwakano kanya twicaranye bitandukanye nuko je ndamuzi ibintu byarakomeye mu dusiga dukurikirana n'abantu batandukanye ntubuzi kiyago mbugira icari ico okay yo mpamvu rimwe hariho ukuntu utegereza kwanza gupoesha bivaye n'abantu baba bagomba gukurikirana yari abantu ari ibintu twavuze tutari pause ntibabifata ntibyahaga agaciro babifata nk'ubuvuyo ntibabihaga agaciro gusa kandi ijambo ryari ririmo twibajije yuko umwana w'ubwenge yumvira mu nduru dukoresha induru mu kubabwira okay nizo ngamba zimwe twagiye turagwara zana naturuhishije niyo mpamvu twanagwaye mwaka ugitangura ugihera ko twakoresheje induru nyinshi niyo mpamvu tubabwira tunabaraba mu maso dukoresheje yatonye nimwe nabone bakoresha mu kutubwira diplomacy yego ni diplomacy ariko you look so good asante sana changement hahita ikivaye gamuto canke ivyunguka okay SIMBIZI ndashaka duhere hano akabazo kanje kambere yego saison y'umwaka canke trimestre ya mbere iraheze dufite trimestre zibiri dufite trimestre zibiri ya mbere iraheze byagenze gute kuri SIMBIZI mu byunguka amaze kuva muri zanduru agomba kubabwira uko nawo bahora bavuga mu kubabwira hama no mu muziki muri rusange en general usanzwe uvugira bro muri rusange vraiment novuga yuko turakenguruka ugerageje kuraba ibintu bibaye muri ano mezi 6 sinzi mu biyago vuye twamadukwana nenda ndabwiye ko turi ngabwe duhindura amateka turi ngabwe twandikishe novuga iyindi twandikisha kandi kahise turimo yego tuba muri president mugabo tubaho turengana sivyo hariho kahise katibagirwa kadafudika sivyo rero novuga yuko umuziki w'u Burundi nta kahise warusanganye
yego hari indirimbo zakozwe kahise garukira ku ndirimbo zakozwe hari abantu nk'abantu bazavuga ngo tugiye two turavuga ngo hari ijambo akunda gukoresha ngo aba legende. Okay man, hari abantu bazavuga par exemple ngo ba Fizzo ngo ba Satubingo na legende ngati toka kure ba legende babapi. Hari indirimbo n'imiburi buri kubera bajya bose ibyo bagiye barakora ko je nyaga mu vyunguka side imwe. Okay Yoro tugire ku ndirimbo bagiye barakora nta buri legende bafise kubera je murangenda muri karaoke nta rimwe negera numva bavuze indirimbo zabo. Bisigura yuko nivyo baririmbye ni ibintu bitazokwamaho. Uvuze legend canke legend namateka n'intwari umuntu bita legend abafise ayahe mateka ameze gute. Umuntu afise amateka abafise ikintu nuzobaho mu myaka iri imbere azomwigirako. Uravyumva ni ikone bro. Muzovuga ngo barakoze imiziki bose barakoze imiziki. Sivyo abo tokwita basi n'aba legend nabakoze imiziki yamaho. Okay par exemple ziya iyo ugiye muri karaoke maka ndazivuge no iyo ugiye muri karaoke iyo bavugije indundi ntuzumva indundi barepeta za kera zamye. Mene ngira yuko ari indirimbo yo muri 2000 ya Fizzo barepeta Chanjo Miss bahaga basanje bacabuze ziya za kera za Chanjo zababaga hano kwita ba legende kuri indirimbo zabo nubu ndacyafise akanomvera nuko bana bavutse ubu. Mwana ucumbwira abantu bagiye baraparagura ibyo baparagura ngaho ngo na ba legende bara gusumaza imyaka myinshi muri game no tuje turiyakuroga abantu tubahenda ngo nibihangange atana kimwe barakora tout simplement namba wewe waje muri game warahinduye abantu baje mu muziki kubera avurazi yuko aba production menshi yakorwa studio ya mbere yari muri leta hajya kuri ministeri yantuzenya ya kuri departement ni wari studio sivyo kandi ma studio yabayeho mu nyuma. Okay sivyo abafariyazi niwe batangiye kuri codingira mu ma studio yagezweho gihe bazana ba Jeremy bandi nabandi rero plus bazanye ibintu bigezweho ibigezweho nibigezweho tukabona ati bijya bintu bigezweho bagezeho urudandazwa rugezweho kubera avurumva ni leta yabamenya leta niyo yabapeya niyo yagize kamaze kuzaba private uko biri kose ndazi umuntu wa mbere yazanye ibitaro vya privé n'umugwiza atunga akomeye kuri ibitaro byose bya leta turabitse mugabo mu nyuma kuya n'abanyamuziki bose baraba leta ni uzorabe n'amahinguriro yahingura icayi bikamakawa byinshi n'ivya leta muganda akubwiye yuko umuntu yatangiye guhinguzana ihinguriro igiye rya pembeni ryo kurima ibigori canke ryo kugira iki uwo n'umugwiza atunga rero barabaririmbye baraba leta mu nyuma haza aba privé none aba privé uburijande bwabo buri he iterambere ryabo rihagaze kuki kera ni leta yabamenya bro. None ndakubwira yuko ino side tugezemwe umuce tugezemwe turabona yuko aba urabyumva novuga yuko ibintu ibamo ndakubwira yuko ubu igice tugezemwe aba legende baratanguye kuvuka which means aba hari ntabwo bigeze bakora no yakuna barakoze imiziki bazibareka kubesha abantu ariko Farious arafise zimwe mu ndirimbo baririmba za kera none tuzamumariye iki bro tugira ibintu biri palpable tukeneye ibintu umuntu akorako uravyumva. Farious uzi wico gihe cha 2000 ntabwo ari wuna Mose afise studio yareka ivyo bintu sha hinyanyura imiziki nuko yarambujije kuvuga ivy'umuryango wiwe sha yambwiye ati Fizzo yambwiye turamvuga numvugira umuryango. Okay aho ndakwishuye asante sana kubgawe uvuze wa legend baratanguye kuvuka aba legend baratanguye kuvuga kuko urumvise yuko umuririmbyi no munsi ashobora kuronka visa agiye gukora akazi kera nakubwiye yuko nabigusiguriye yuko kera byose ari leta yari bifise niyo mpamvu baremvye boroherwa tugihagaza aho nyene baratanguye kuronka visa Farious visa yazironse cyane kandi bitiramo yarabikoze ivyo bintu sha ama visa yaronse tubizi twese 2008 nuzizi ko yaronse visa twawe ninuze meno wacu yarambwiye ati uramvuga ntumvugira umuryango kubera ngiye kuvuga ivya visa ya Fizzo nzoba ngiye mu muryango we wa mbere. Okay revyo umuryango wiwe Fizzo yarabimbujije. Oh yeah uravyumva meno wacu ari kuri visa yiwe ya mbere ambwiye ati je uramvuga ngo umuryango wanje ntuzowuvuke rero ivya visa yiwe ya mbere n'umuryango ya kabiri n'umuryango ya gatatu n'umuryango numva ari umuziki ga bro ego severa ashobora kuba yaronse imiryango biciye mu muziki ko twese ama opportunity namwe twagiye turaronka bihereye muri industry
muri no game ariko yarakoze ibitaramo na ba Kiyoyo ba Engineer Pastor bagenzi n'abandi Europe America mbona navyo vyari mujyana mbe urazi yuko umaze koronka visa imwe bikorohera kuja handi okay ega ubu turuko turonka ama visa yo mu Burundi avuye mu Burundi akagenda kujya ba Diamond bava muri Tanzania bakagenda kujya Bruce Melodie bava mu Rwanda bakagenda bakagaruka izo nizo visa ndiko ndakubwira sindakubwira za zindi wararongowe cyangwa wararongoye waronse umugore hama umugore aba muri Europe and then muragiye hama muri visa yawe harimo visa Schengen cyangwa harimo visa kwa office residence permanent I don't know office ma privilege office andi ma opportunité kubera office ya visa sanzuri muri passport yawe sivyo mais Dramati yatoye passport yiwe yaramaze kuja gusa mu Rwanda ntavyo kuvuga ngo amaze no aravuye ngaragiye arakoze show yiwe ari tahi okay bifese yaronse visa aragiye muri Australia none akora ivyiwe ataye ayo niyo mateka niyo histoire abantu bose kwera bafise ubwenge buke ngo wacagumayo akumayo wote kubwiriye abo nibo bagiye baratwikirige none abo bavuga bati acagumayo ni babandi urazi yuko uzurabe abantu benshi hari abantu bamaze kwiranda babonye ko ubuzima budashoboka urabyumva urazi ko hari abantu benshi bamaze kubona yuko ubuzima budashobokera muri Afrika budashoboka tu budashobokera budashoboka ngahako nabo rero usanga afite izo mentalite ku buryo ushobora kumuhereza ni miliyoni 50 ikintu cya mbere yumvira kurondera visa yo kuja hanze akiyumvira yuko nta plan ifite za investment ashobora gukorera ngaha kandi abo rero nibo benshi baba baronka nayo mahirwe abantu bafise ikizere babona neza ati aho ubuzima burashoboka nibigaronka ayo opportunity urumva rero ibintu bya bibura n'inkware zavunitse zamazihura n'abana tundo ivoto mugabo tuko turabihindura twavuye je nakubaje ikibazo banjuranyishura side wawe yindi ariko trimestre en general mu muziki ivyungutse nibiki vyahomvye ivyungutse n'avyumvise gabro ivyungutse hari amateka atigeze abaho aho tumaze imyaka aho abaririmbyi bacu bamwe bagiye hanze batwawe n'abagore bandi batwawe n'abagabo sivyo kacha baza ngaho ngo marere turu ubiki nibiki mwe ugacugenda kurondera nk'umwana wawe cyangwa mutoya wawe nta kintu na kimwe kizima umubwiye ati nubigire kuri ujya muntu kubera umuntu yatwaye n'umugore cyangwa yatwaye n'umugabo umubwiye kumwigira ko stadi nukuja mu busambanyi urabyumva nivyo umwigishije genda usambane hari umunsi ico gitsina cyawe kizogwa ku ikirundi mavyahezagiye ikirundi kamaze ngo akajiko kambanze ngo akajiko kuri amahoro kafi ikirundi okay babivuga bro dukoresha hasi imvugo mbabari yavata amatinya mavyana ni yagamwe no wacu yingi ndonde kubyo maze tuvugisha ukuri canke hari umubambwa ati bana waronse ari abantu usanga nyene nk'abakobwa nyene usanga barabuze sana wagize amahirwe uguye ko nyene bigenze fresh bavyita ibimanjema kimeze neza kimukubita inzu imodoka muga rero ivyo rero sife duhamagarira abantu dramatique kujari ni visa yarondewe yagiye professionnellement bisigura yuko uno munsi mu artiste ari kara aragenda muri ubwo buryo muri izo nzira mwene izo novuga yuko iyi trimestre dutanguye na mateka yandi ari karaje hariho amateka ari karandikishwa turiko turava handi uno munsi Dramati dernièrement marabonye ibyo yakoreye Bowden hari umunyamafuti yagiye kumugomboza amafaranga ashaka kuri 400,000 ivyo muri abo bakuru nta numwe tugeze tuvyumvana nabara babikora baragenda bakandika ubukete peut-être nuko yavyumvise imbere ndakubwira ari umugore araho yamagenda akandika ubukete za UNFPA ikamuterera imiceri niki gacagenda mu kinama ngo nayo ngo agite ivyakotse bisigura ko sama faranga yiwe si muziki oya yagiye umuntu kubera service babakorera iyo bahuririye ko akagenda agasaba imiceri ubutenga kandi asaba sponsor man ni sponsor kagenda kacha ariko nasaba sponsor n'umutima oya wereka sha ivyo bintu none umva ari umuziki bamuha iyone kwera umuziki si umuziki si yone cyane kwera ubuntu abafise branding bw'ubuhoteli reka sha ivyo bintu nako amasore tuba tutayaziga man mugabo usanga ari undi mupeti ni na marevene yavuye mu muga wewe uwo urashobora kubwira umwana wawe ati mwana wanje cyangwa mu makanda yanaka
aturabura ingene yavyitwayemo abandi bararonka ama miliyoni y'ama dramatisiyo muri imvyo mbere yaronse ama miliyoni y'ama views Sadbinu yaronse ama miliyoni bwa mbere batakubise 1 million ari ngako butaka donc yewuguruye inzira me raba dramati yaronse 1 million na opportunity we arazi gukamisha amahigwe si babandi baca bajanga ngo kwipfunga bakajanga mu nzu bagatubika umukanda ko baripfunga bagomba bagwara ama estoma ngo no kwipfunga ariko bavuga ngo gwara ama estoma mu nzu bavuga ngo mwenge w'inzu menga na nyine tugenda gwara ama estoma mu nzu kansera ya estoma ni mbi bro kandi uzoyabuye abajama rero baragenda bakifunga bagaca bagira n'inzigo rero y'ipiti uko biraza inzigo ivanze n'inzara ikidekanya direct kansera ya estoma ko ucugira stress nazo ntujya uravyumva ucugwara kansera ya estoma ugacupfa none kansera ya estoma ibaza yuko warifunze ntiwateye amakarikire y'ingene uronka n'amafaranga yo kwivuza n'ibiki ucupfa kare hari abaririnzi bari muri izo struggle za inzara n'inzi yego barawuzoye nibo benshi okay kandi abo bose n'abari baronse ama opportunity barayakinirako hari n'abandi nabo badashaka gusaza zose barwaterura ivyuma washaje karabarimbi ngaba mbere ngaha uzobona bimwesha ibipara abandi bavize ibijogo bakora ama 60 bro apa minanga nyaka 60 ndabazi ngaha buto ndashaka umbwire twe twaganiye ku kijanye n'inyandiko uno musi nyandiko zimeze gute hariho akandi ka changement ko muziki w'Uburundi uri kuragarukana karovera umuntu akumva yuko yo streaming umuziki w'Uburundi bikanajyo kumva yuko n'abarundi basubiye hera gutinyuka akerekana streaming ziwe Spotify yamaye uko streaming zimeze uko EP yarasu bara streaminze za TikTok ubona indirimbo ziba viral z'abarundi za Snapchat urazisanga kuno munsi ugasanga ama challenges ni menshi ibanga nirihe ndakubwire mwene wacu jewe turiko turavuga ikintu cy'inyandiko hanini jewe nashaka je sinigire mpeze importance ayo ma platform y'abanyamahanga okay ico nico kintu nyamukuru cishe uno muziki wacu Burundi ariko neri karakoreshwa muri domaine zose yaba mu bihugu bitandukanye mwene wacu abazikoresha ama domaine atandukanye barafise ukuntu babanje kwanza kuyubaka iwabo twarengagije ama platform yacu twarenganije abamenyesha makuru bacu twarirengagije inkuru zacu kubera twishinze izo ayo ma platform y'abantu agana ama platform ahurira ko abantu benshi sivyo ahurira ko abantu benshi uno munsi urasanga nk'umurivye nka Fari yaza akaragira challenge indirimbo muri Tanzania twese abaturungitse hariya nitangaza bakoreye hariya sivyo bisigura iki imbere yuko doreza important ayo ma platform kuyaja ko ni vyiza muko tubanze kwa tumenya none iwacu twiyubatse gute ngiye kuri ico kintu cyo kwandika urazi ko dernièrement nta n'imisi ngaheze sense fashe ingingo yo guhagarika indirimbo zanditse nabi zirimwe amajambo zitagira impenyanyo sawa izo ndirimbo rero abarimvyi bacu baguca bahaguruka bamenya ati none twandike gute habwo baciye bakomeza legend barayihagaritse bace basora remix zande barazihagarika wibuke abanyarwanda hirya ejo barabahagaritse ari indirimbo z'abanyarwanda zingahe zaguwe mu rudubi ngaha kubera abanyarwanda urazi ko twe twabirukanye qu'est-ce qui s'est passé abanyarwanda bobo nga tere barabona yukirimwe bugari kubera abarundi bafise na diaspora nini hanze gusumbiye abanyarwanda uzurabe n'abantu bose batuma ko abanyarwanda hanze uzurabe bajya bose ba Boris bo muri Canada bande n'abarundi urabyumva sinzi rero abarundi ibere bonse y'abarundi kudakunda abarundi babo iyo barekuye sare mugabo attention nakubwiye turugamba rurabandanya turaba kurugutura bibaye ngoma n'ibifitizo uzobikoresha c'est-à-dire quoi impamvu abarundi rero b'abanyarwanda bategerezwa gusatira tere y'u Burundi ahanini si n'abarundi bari ngaha hari n'abarundi benshi bari muri diaspora baratagetinga cyane abarundi bari muri diaspora ko babaha amadiri nabege bagira umva ngo bakoshi gahere s'abarundi manager wa none s'abarundi abarimvye benshi ngana n'abarundi aha na medi ari medicine n'umurundi byari kuba ari umurundi yabatere yacu y'abarundi utakunda tutangana yabadushira hamwe tugakunda umurundi gusumba ko abo muri Tanzania yavuze yuko ari umurundi munyarwanda ni umurundi munyarwanda mugabo none urigera umva basaje no gutembera mu Burundi nigiye bagira yagomba kugira shongano bana ko ansekutse kandi ari wabo
urumva ko kantu kubera iki turafise ukuntu abarundi tugegeza kwankisha Burundi abarundi sivyo sasa tugero ku nyandiko hakumva ati abavyeyi batubwiye ibi reka rero twiyungungaye tumenye ingene twandika neza qu'est-ce qui s'est passé baca barushiriza rero gusohora ibijambo bipfuye nabi babonye indirimbo nshya abanyarwanda bakoze yagute yanditswe neza baca bambara neza baca bayaririmba neza kwara ubu bari strategique bro je ndakunda je tubwizanya ukuri namba bakeneye ko tubagwanira tuzibire sivyo nabo ntibatworohereze dushire hamwe kugwanira indirimbo zitazosha ku radio ega ni ama platform yacu nabwe mwebwe abamenyeze makuru murahenda abantu ngo baje ngo za TikTok murahenda abantu ngo baje ngo za YouTube murahenda abantu baje ngo zande na zande sivyo uno munsi umunyarwanda ndibuka ma interview Bruce Melodie yagize ari mu Rwanda ariko aravuga kugira abarundi bagire attention kubera umutahe wa mbere umuririmbyi ni kuvugwa urabivagala umutahe wa mbere umuririmbyi ni kuvugwa abarundi barafashe ingingo yo guhagarika indirimbo Bruce Melodie ashakora ama interview menshi agerageza gutaginga Burundi yumve yuko yogaruka kigaruka ko caki biranka ico bakoze baciye baja muri studio bacafa indirimbo bayandika neza bayirema no mu gafaransa twumva gatoya barashiramo agafaransa baca bakoresha n'umurundi n'uwo murundi rero aho babereye abamesha rero bazi nivyo barimo 80% ya video niwe yayikoze urabyo 80% niwe yayikoze no kumwandika ko ntibamwanditseko ariko muri mu gusheyinga ikorwa waramuhaye credit rindira ndakubwire mwene wacu ntibigeze banamuvuga ko kubera bari bazi ati abarundi iyo ni content abarundi bazobivuga ico bakoze bamuhaye ubufoto bwo muri tournage urabyumva bamuhaye ubufoto bwo muri tournage ati genda posting ubwo kugira indirimbo yabo yinjire baca bambara bikwije baririmba ibintu atabivanga mu kugira gusa barabingene bagaruka nga uzotanga rubonye kuri finale ya Primusic atabahaye isoko bari mu byashara hari kimwe mu byo washoye kwandika nagerageje gusoma aho narabakuru ubuga ngurukanomenye wanditse ugira uti itangazo ndabahaye iminsi 3 ijya ndirimbo izoba yikuye ku butaka bwa Republika naho bishimikije Jonh Elarts bamenye ko tutemera ko batwinjirana kuko ni wabo Elarts ntariko aravugwa mu binyamakuru natwe nta kamaro ko kuvuga ivy'iwabo bene wacu tureke kwisemba bajya batipe baradukeneye gusumba uko twebwe tubakeneye barazi neza ko uburundi i Burundi hari soko iryoshe mwibuke ko mu mwaka uheze bari baje muri repérage ubu rero ntimwihende ngo tubugururire nukugara mpaka naho hari ibirwarudubi bitumva amakuru yo kuvuga aruzuye tutarashika ku makuru yo kuvuga yuzuye iri tangazo shaka urice ijya nino iyo tangazo etape ku yindi iyo tangazo twe turiko turafyina abandi ngaho hakujya barazi ivyo barimo nibe nakubwiye nta bantu bahora baririmba ibintu bipfuye nkaho hakujya mugabo kwera bumvise nga kumugwa mukuru aha bahita kumugwa mukuru hafashwe zingingo iyumvire umugwa mukuru hafashe ingingo abo hakujya nibo bihutiye gushira mu ngiro ingingo zafatiwe hano kumugwa mukuru none abana bo kumugwa mukuru nabo ko badashaka gukanura ko badashaka guca ubwenge nibijuju bajya kugira bambari amakanzu ese nibabona yuko ariho kumuzi bisigura ngo barakeneye kwerekanwa kuri za televiziyo nk'izi barakeneye na ya masamirizi uhavutswe ibaza ni bimwenye n'icubari mu kugira amavuga ati wambaye kirezi ntamenya ko cera bajya bemeye kuza kurondera Elarts abari waza kubakorera video hama umunyuma ntibanamwandike ko muri video kuba ega barazi nguvu dufise uravimva bameno wacu barazi nguvu z'umurundi uravimvaga bro sasa bobo isoko bararizi neza ko ngaha umuziki urifise isoko imeze neza ngaha urumvaga bro
najya ama views menshi bayahabwa n'abarundi bari hanze. Uravyumva? Barazi neza yuko abarundi niyo mu bitaramo byabo byo hanze warabonye Dramati. Bona yuko yujuje mu Bubirigi. Aruza mu Faransa. Baga n'abarundi. Ure bavuga bati isoko iragiye. Tunahitaji pale. Bacavuga bati okay. Muri kijya gihugu kugira tubandaye tuvuzwa bisaba dukore gute bisaba tuje ku murongo wabo. Bacabambara amashati maremare, abakobwa bakikwiza, bakaronda n'abakecuru bakabambika neza bagashira muri video bakavuga ati ibi nivyo bashaka. Muri ico gihe ndirimbo irarengana. Uravyumvaga mwe waje. Iyo ndirimbo rero mvuze ati tuyizibire bisaba twegere yanse bya bikorwa byiza. Tuve kuri TikTok. Turekane tuzama TikTok ibyo ma TikTok agomba. Tukene ivyo ma YouTube na makina maki. Twirefere kuvyo indongozi zacu zigomba. Ariko inyandiko nziza irashobora kuvuzwa ku radio naja kuri TikTok challenge suko ega byose. December even n'indirimbo yanditse coming soon agatanga agapando no munsi hit kuri TikTok. Even no ma DJs mu Rwanda. Ego mvuze ivyo by'ama TikTok twashane nabi. Nakubwiye ati bro, icyo je ndakubwiye ati jewe uri tuko turayaga yo mashaka tuyaga ivyunguka. Isoko ntiri kuri TikTok. Isoko ntiri kuri Facebook, isoko niri hena uravyumva? Isoko iri ihera d'abord mu by'indongozi zigomba. Bashaka turirimbe biki? Bashaka twandike ibiki? Bivuzwe kuri za RFM na ha. Ibivuzwe za RFM, zivuzwe za RFM, zivuzwe za Abuja FM, zivuzwe za RTNB, zivuzwe za Iteka, yama platform local ari nga. Amwe acungirwa na leta. Dutanga ubutumwa leta kubera no twebwe ba promoter n'abakira ba influencer bese dufatira kubitaza gutosekaza imico n'imigenzo by'igihugu. Uravyumva? Nawe urafise indirimbo tovuze uri kumwe na mwami Gatsi. Voilà c'est ça. Ari ndi munokena ko yumviriza. Uravyumva? Rero aho tumaze kuhava yama platform aradufasha gufata imitima y'abarundi. Uravyumva? Nyuma muvuga ati muri iryo tangazo turafise basi nizo zikera. Iyo tangazo nandize navuze ati tubaye imiji 3 je ndabona danger. Urabona urugamba twagwanye mu mwaka uheze. Tugerageza urako bari batuvogereye. Ubu bamaze kubona strategy ati ifoko urabona ko ibisaka by'imbwa biriko birasha. Babonye ati nigikunda. Uravyumva? Zabinyafu zande nizo subira kuvuzwa muri kijya gihugu. Reka tuzuko. Rero natwebwe rero kugira rero tugende neza fresh. Ifu yuko abaririmbyi bacu batahura ati ni mukora uku. Ni muririmba ibi. Bya bindi nyene hari emission nigeze akora n'umuntu wa sense. Aravuga ati ibi urashobora kubirimbwa ukabiririmba uko. Yampinyanyuro mwatubwira bishona mbasha. Ego video urashobora kuyikora mbwa bukayikora uko. Ikaryoha kandi yapara za zindi. Yele no muri video ngene ukabona neza ati aye. Ofata barafata audio na video bagaca byose ukabona bishize ngaho. Abakobwa bari gusa. Urumva? Bakaririmba ibintu biri bizarre. Me ivyo bintu navyo ni bimwe aturogesha biga nta nico bimaze. Uravyumva nta nico bimaze. Abazi business. Uravyumva? Abazi business. Mwene wacu. Ni hamwe ne mu Burundi tutagira ikigo ikora nka BBN mu muziki kubera BBN nivyo tumira. Mumenye ko na information bayiduhaye nayo itujamwo. Uravyumva? Baramenya ati mu vyashara nta muntu umwe yigeze adandaza ikintu kiza kwica abantu. Uravyumva ntibashobora kwemera ati uze kugurisha amaside n'ibiki mu bantu gutya. Ayo maside n'ibiki afise ivyo yagenewe. Mugano uzana amaside ngo ugire ama mixage ya maside ngo nayo ugomba kugaburira abantu. Ivyo baca babibutsa. Uravyumva? Niyo mpamvu rero n'ama information rero bajya bo babazi ivyo baremwe hakurya. Barazi yuko ega isoko barazi ngene bayagura. Iwaje twaramaze kufatisha eka ro twagure bagomba kugiza ngabo barabonye yuko bamaze gusohoka. Rero bavuga ati je nanze iminsi 3 ntegeza ko banasiguriye impamvu aho twumva ibintu kumwe. Iyo ndirimbo boreka kuguma baza barayipost. Uravyumva? Kubera ni virus. Kada ka virus karinjira karashobora guhera mu kirenge kakata ku mubiri wose. Virus irandukira kandi. Irandukira. Uravyumva? N'umuntu yagwaye sida wa mbere usanga yari umwe. Bwarangira kwiza hose. Rero dufate yuko ijya kwari nka sida. Urabyumva? Ni covid. Urabyumva? Ni indi nzira batoye kugira babonye ko bamaze kuvayo baronse system ingene baza ngaho.
Sigura ngo twigumanire za itamporize, za itamporize, za nobody, za nobody, za ande kuko ni nyinshi. Kubera baga ni strategy ko bamaze ko nayo ibyabo byose byaravuye bariko arabingene batwinjira. Ko nabone su rukundo badufitiye ko iyo ari urukundo badufitiye Jonh Elarts bariko aravuga iwabo. Mena kinyamakuru na kimwe. Cyo kiramuvuga Elarts. Par contre ibinyamakuru byose byo ngabikoma ko bintu byo poster ngo Elarts yakoze kuri video. Muga video yatangura karindi hera utabonye namwe handitse Elarts. Si blague bro. Ahantu bagiye kwandika Elarts aho babereye n'abamesha. Video yaraheze, video iheze. Bace bakina gasena arabapede. Niko buntu ibintu niko serata. Urabona bace bakina arabapede. Baje ukina arabapede. Bya bintu yino ndashobora no kuraba ucukupa. Bara bya bintu ucukata. Ngo Jonh Elarts rero ngo araje ngo ni DOP. Okay. Hano wanditse uvuga ukurikiza tubandanye kuri ya texto yawe amakuru yo kuvuga aruzuye. Face yageze Australia, Dramati yakoze amateka agomba ta, Diwan ari karateka, Wizi Design afisa bishasha, Big Fizzo yataye ubutwe, Satbi yararonse visa ya Swede, Bauden ariko araronderwa na video recherche, Oleg yarivye amamiliyoni y'umugore babana, izi zose ni nkuru mu kwandika ariko mu kishinga itagira umutwe n'amaguru nico gituma nzoba kona. None nk'ubu nyene ukwandika ku nkuru ya Oleg ko Face inkuru barayibonye ko yashitse Dramati amateka aguma ku rubuga of course. Izo si nkuru ni nkuru iza Oleg urazibona ahantu inkuru ya Oleg ko yivye amahera nari nati usonegeze ko yandika. Reka dutangure hejuru izi zitatu ndiko ndasoma zanditswe Wizi Design of course yasoye mu gishasha kaneze neza mugabo umengo akariro si kose bariko barabishiramwe mu kubivuga. Voilà Satbi uko yaronse visa umengo nakamizwe n'ingoma kandi ari byo arayifise. Abantu benshi kurubaga bazi yuko utacana uwakana ayo makuru ari sur et certain. Amakuru atoje neza Satbi barafise visa ya Etats-Unis. Nanunze ngararyamanye visa ya Canada. Beri music Beritra yajya mu bana mu Kanyosha. Amakuru aruyatse nap nani umva mwe nta makuru mufise. Satbi visa ya Swede bemeze gute? Message ni yahe kubariyo nafise y'igikogwa nafise mission y'akazi muri nunze kandi attention utwabyise mission y'akazi mission y'akazi nk'umunyoni nk'umuganga azi gukangurira abarundi n'abarundi mission y'akazi kubera bro icizere kubari biteze Satbi batari sure kuko uzura bina post baravuga yuko timbe ikibazo ca visa gamwene data kimeze gute ya Sweden ubahamagarira iki Sweden festival ikomeye abarinzi bakomeye Satbi baserukiye Burundi visa rayifise Beritra fise visa ya Canada yo gukora iki Beritra muga sinze ko ari visa y'akazi aya abura urantohoreza ico kibanza ni inkuru tugomba gutohoza niyo gutohoza. Reka twemere abakunzi ba The Real TV show mugabo yuko tugomba kumuzana hano kugira ngo tuyage urumva juste fait ibyo bintu navyanditse bijya kuri bijya bintu uvuga ati nitwibande namba en fait imiryango nitwe dusiga ama vide no dusiga amadirishya tuyuguruye mugihe dufise ingene twahazibira bobo iwabo nta mwanya baraduhereza nta n'umusegonde bado wo kuvuga ati ngo naka ngo bimeze uko ntirakeye no kumenya n'amakuru y'iwacu mwe usanga twebwe imbuga zose ziriko ziravuga abo hakurya ngo bagize ibi ngo bagize ibi ugasanga bariko barabimporta ubu turiko turexporta ama produit yacu tubatwara hanze urabyumva hako twugarira hajya nyene ati abambere ko babanze kuba export ejo Dramati baye export bifesu bari ari mu ipake hagati muri Australia ari mu ipake urana kujya kuno export ikawa exporta inuzenya icayi nibiki uro munsi tuko tu exporta ingabire zacu Dramati abaye export ari muri mission y'akazi uravyumva aikarata bifese yagiye uno musi na Natasha na wene yagiye mu byakazi kiwe umengare muri Tanzania je crois sivyo yagiye gukora akazi sivyo za movement z'abaririmbyi tutabona ziriko ziraboneka ubu ziriko ziraba serious ubwa mbere babifata nkeneye gusa yuko kuri ico kintu niyo mpamvu ibi boro je navyise mission nyagiye ukubita show yagiye muri mission none nitwakuze tumva ngo
hano ugenda kuraba umutonto quelque part ngo ari muri mission niyagiye ruguru ngo ari muri mission y'akazi ari muri mission je nk'umama tuvugana ari muri mission mu Kirundo cyane refu yambwiye ati ni muri mission none pourquoi pas none shugiye gukora mu Kirundo n'itaba mission donc no kubikura muri ya majambo ega nitwe tugenegene turiko turakwepa ega aba badutwara nibo nakubwira twe tuyaga turabana gutya abadutwara babifashe nk'utugenegene kubera ntibigeze batahura cadre ibi bintu bashobora kuvyunga kubera bize kwegera ubundi buzi uravuga yuko umuzika arakazi mungane batahurete nakazi koma bavuga ati none ganya kubaho wowe uje hanze muri mission ego none wese nitwahuriye kuri aeroport tugiye muri mission bagiye mu yanjye nagiye mu yanje tutaye rimwe uvuye mu Bubirigi mu nama ya Nations Unies yari yakurungisa mu nama ya Nations Unies mu nama yanuze nka Union Européenne sawa okay nanje rumvuye muri Europe nanje nagiye nanje mu byanje muri mission y'akazi kiwanje gutaramisha abanyaburayi nturukira kuri aeroport cyarimwe none kubera ko uvuye mu bindi vya Nations Unies nanje mvuye mu bindi nyene by'abanyene by'aba Européen wowe ugiye kubasaba amafaranga baze gushigikira imigambi y'igihugu nanje ngiye kubakuramwe amafaranga y'ivyo y'umunezero ngiye kubakorera kubera ko ivyo nyatagaciro bigira mugabe ivyo bagiye gusaba byo bigira agaciro okay that is why mvuga ati rero ubu rero tubihindura izina wowe uduze ruguru hari budget utegura turaduze ruguru ihoteli byose mugabo jewe nduze ruguru mbangiye muri mission yanjye kandi mbangiye gukora y'amafaranga zanda yamanukanye none kubera iki je twe tutugenegene mugabo nikitwa kazi igari ibintu biri palpable n'ibintu biboneka none ku mujyango nimba mwumvise ko amafaranga yinji iburayi nibumvise yuko entrée iri number 30 $35 €35 cyo effectif y'abantu babinjinda nibiki poba idono ati ajyane mvuye guca amafaranga uravyo naho bibandanya komera neza hano wanditse bijanye na video recherche about them n'amamiliyoni ivyo navyanditse yuko ati izo n'izindi nkuru bijya binyamakuru byo vuze oliyo kuja kwandika ko ivyo oyi vuga izo nkuru okay vuga ivya about them bitohoza uduye igiriste uruposte rurerure duturusome vuga ivya orege duyiposte tuyisome iyo ni trending avre Bawden mari mu artiste ngabo banditse inkuru trending na yasoye indirimbo idashobora gushika kure sana mugabo kameme nawe agize mwanditse ko ikintu baragisoma ava niyo mpamvu remvuga ati pour le moment rero duhindura amateka namba dukeneye komora bavuga bati ntidukeneye yuko bajya abanyamahanga abo bantu baguma batwinjirana twandike vyinshi tuvuge vyinshi nibidahari tubireme ivyo vyiza vy'iwabo bazovyigumanirana iwabo babirabane ni wabo n'abana babi wabo cyane n'abandi biwabo babanga bazobirabera mu nzi wabo mugapana bise bija ku mboga zose z'abarundi wo gushinga ntavyo ukeneye kumaze kenza kuvuga by'abanyarwanda kandi fisi by'abarundi ngabyo byovuga simbizi ndashaka tigere gato fuma mvuga mushikanje ivye kamera ndashaka urafite nawe n'ubuzima fuma ngarukana iyo dossier reka ibyo bintu hako jenza kuvuga bari fuma nkrik man muri ofete tuba turacungera imbibe z'igihugu ngaho ntubibona twateye kamera bivuzwe byo ntacyo bigutwara fresh nusumwe egari muri entertainment influencer egabiye biradufasha mu komora tuzana ikintu fuma ndakwagiriza ko afasha umukobwa ku nguvu no muri benapo bigashika bakanagufunga n'imisi ibiri bagasanga sivyo mugabe iyo nkuru akaba ari igume ivugwa gusa okay utufaduke man mugukingira imbibe z'igihugu hari araba sacrifice ufumure mu runtu na leta ukayita ikikasanga yabiguye mwatavyizi bakosanga niyo trend gusi hari yonyene fuma nk'urudega mugabo nigiye ku mpapuro hose hose nje ndiko ndavuga muri ico gihe bajya twakoze ikintu hakimu naco tuze baranaka bamufunze yagize iki abantu yakusa umupolisi kofi ibiri ko biravugwa rero bagiye gutoza gasanga sivyo mugabo bikaba ari inkuru gusa create content gusa asante nitwinjiranwe bro ubu twose twarinjiranwe ke maje ndiko ndaraba let's talk urugamba twagwanye mu mpera za 2022 kugira tubasohore okay sivyo ugashobora result kiyiza bitangiye kuba serious amashwari karaba uno musu mesha makuru ntapfa kuja kuri aeroport agiye gutegera abanyamahanga ava bapfa kwirunda bagaca bagenda sivyo uno musi raba prime music yaje
sivyo ntikiravugwa kubera itaduhaye amafaranga yo kuyivuga ivyo n'ivyahora byaba Miss Burundi rikiraho umengo nani cyabaye kora kagaceri kubera n'agaceri baduhaye ko kubivuga izo zose n'ingamba twagwanya bavuga bati ebana ngo akeza twavuganye ngo akeza bazobikuri wacu okay turabibona mwabiko biraba sawa shako tubandanye simbizi duhagaza aho nyene na commentaire dushirako duhagaza aho nyene amafaranga biriko biravugwa rero yuko mu vyunguka twagiyemo simbizi ijyambere ariko arakona Paulin bahuriye mu kiganiro muri Siren Vibes simbizi bakamukona wa muntu wawe wunguka cugabanuka no munsi ngo afise ariko ahabwa amafaranga na Paulin and that's why aravuga neza nibiriko biravugwa reka mbeze ikibazo canje no munsi ariko aravuga neza Dramati ari munsi y'uburongozi bwa Paulin kuko niwe ariko arakora ibiteramo n'ibiki simbizi by'ukuri Paulin yaramuhaye kizotuma umuntu wawe uhagarara ukavuga ibyiza kuri Paulin canke vya vyungu kuri kubikoresha neza ko na look irerekana yuko simbizi reka ndakubwira ikintu kimwe yari cyo ndamaze no kivuga inshuro nyinshi okay na mita champagne ndakimubwiye ari imisho nigeze kwa na mita champagne jewe nta muntu numwe afise amafaranga yo kundangura muga umuntu ari mukuri je ndamushigikira police nigeze ndamugwanya urabiba meno wacu kandi Paulin ahantu hose naciye no mu kiganiro ndakuranye na Paulin nambwiye ati Paulin si réellement uvuga yuko uri kuragerageza kuraba yuko business yawe itera imbere mugiye uzi neza yuko abo mukorana abo dandatsa ari aba artiste ajya mapema ukwangana kose uzuzura barira muri bank ati bizobafasha cyo narakivugiye mu kiganiro urabyumva nambaye 10,000 uzurayibera mu kabari yabari mu nyuma Alvin Smith nabonye interview yakoze avuga ati impamvu batoronka amaviza barabura ikintu cya historic bancaire basanga icemeza yuko umuziki wawe ufise icyo kumariya n'igiki kutagenye no gucutoroka n'ibiki tuzana historic bancaire tura amafaranga umuziki wawe kwinjirije asaba amafaranga yose nta trace nimwe afise muri bank n'amafaranga ari fantôme sivyo ikintu cyavuga rero kuri DJ Paulin naho kuvuga yuko Jesse novuga ngo yaragize numu investisseur umwe nakubwiye yuko abandi bose imiziki byari ibintu bya leta kera no musaraba investisseur privé agerageza kudandaza iyo miziki navuze ati no gushigikira nivyo nabwiye Mr Champagne karambwira ngo Paulin ngo amaze gufasha ndambwira ati Paulin ntabwo afasha nana sasa no gufasha numudandaza nambwiye Champagne ati nawe n'ubungene utagata ugatogota agasanga Paulin muri kaya kabare kiwe akabona yuko abakiriya biwe bari interesse n'ivyo wawe uzobona kwirondereye Wabyo umudandaza nta ncutagira inshuti yo n'amafaranga none Paulin yakoranye na ba MB data nakoranye na basad uzura ibintu byose usanga barapfuye bo bari muri mudi yo gufashwa ntibari muri mudi yo kurondera amafaranga ayo mpamvu n'indirimbo ya Paulin ya Medi na Satbi ya indirimbo ni ya Paulin nuko ya Juno Kizigenza na Dramati ni ya DJ Paulin no kuri channel yiwe Wabyo niyo mpamvu Satbi yayivugishije arayisohora kandi indirimbo itari gwiwe kwa nipata kubera iki Paulin wewe target yo n'amafaranga abandi nabo target yabo n'amahiti gusa Yatandukaye mu yarondera itunondera inoti Paulin avuga ati indirimbo yanjye mfise plan yo kuyunguka kuko undi nawe yishakira ubu views bamubone tivwa Wabyo rero chavuga ati rero impamvu rero je Paulin ntari ko ndanamugwanya aho gukora kumushigikira je ni kuva kera umuntu ariko arainvestisa avuga ati ndafashe amafaranga yanje ndayashize ku bantu bitahura impamvu ubona Dramati mvuga ati ndamusupportinga n'umuririmbyi yitahuye uravyumva avyaza inyungu opportunité baronse arazi neza yuko opportunité itama ari opportunité zarimwe mugabo basibira ryoshe uvuga uti iyo opportunité naronse nayikozemo ibi nibi nk'ubu niyabwira abantu tufate nk'ubuyobozi imangana indirimbo zo zigavutika avuga ati agahiti kanje gato narageze tourner muri Europe sivyo mama wanje Tausi naramufashije ibi nibi tivwa naragize ibi narageze kuri ibi sivyo hari ibintu uko bigenda kose Dramati amaze kugerako mu mwanya muto wa bino bintu atari bwabigereko sivyo kandi mu mwanya muto kwitahura uravyumva bisigura yuko Paulin jewe sinigeze ntamikwa na DJ Paulin
ahubwo nsaba yuko bo ba Paulin benshi namba kwa Paulin byashobotse abaririmbyi bakagira abaririmbyi bakaja hanze bagakoreshwa business hobaho nabandi bantu kwera Paulin ko bigenda kose afise classe y'abantu biwe sinzi kumaze ko nibitaramo vyiwe hariho abantu baza mu bitaramo bya Paulin atoza mu bitaramo bya Satbi atoza no mu gitaramo cya Fizzo kana yo mu Fizzo cyagiye kuri ariya kuri Zion kuri Fizzo yaririmbye kwa gusa arabyumva niyo mpamvu yavuga ati aba bantu n'ubwa mbere ndanababonye cyabikumi byose bimwe tubona kuri Snapchat bimwe tibaza tutaza ko bibujumbura nk'ibisohoka mu ijoro bimwe biza guteramira muri amahoro cafe uzogisanga nga Fizzo amenyereye babadeda bamwe bahurira ku mutwenda aho usanga bagenda n'inzembe mu isakoshi araba demu usanga hafize inzembe wowe umenyereye abakobwa baburegwa bakagwana beza mugabo yanyoye inzo yatangura kugwana nibo rero bajya bafana bindi nimbo za bantu zenye dore si basatura amabafu hari umwana wo ngaho ikiriyo sifana ngo satura amabafu satura amabafu n'amabuye bariho twarabonye ama challenge kuri za noba nabakubwiye abonye ne sibajya bajya ujya mu koguzo murabe neza no mukamenge yatejeje mu carama gato mugabo yisize tuvuta tukasaneza baya mukariya usanga abade bajya bagendana inzembe ayo uravye nabara gutabura ujya baza ko muhamagara mu kabare uve utarishe facture man buya budemu bwo kumutakura zosanga mu kabare kuri Zanzi kayo karamwa Smirnoff kava Zanzi kaca kinjira arena gahereza ku mutwenzi umvise mu bubare ngene bagenda bajya bafana babo araca muri Zanzi akarwa Zanzi Smirnoff kamwe Smirnoff Smirnoff caca muri arena kanywa kamwe ku mutwenzi acakaja kunwa Primus gramo bimba kari nkora n'amazi bijare kiba yaheze rero cyumwihenda ko gacujaje urariramo ariko zanga afise n'igikoti cy'ubukobwa y'abana bushonje nka trani taxi burarundana n'umwikapo abo nibo bafana duse nk'abasozera rero niba nakubwiye basigira kabiri iraje akogwa iki tuzitiriye ko bimeze gute ubu turabona hari abajama bagombye kuduta mu ngamba zitunguka izi ngamba zo kugwana ibintu bitunga twazitsinze twari mu ngamba nzunguka mugabona yuko abajama bakora ibitunguka basubiye kandi urabaga basubire kandi kudutwara mu ngamba zitunguka abo ni bande bazana ibitunguka babiza abariko baraposta abajama ubona ko tere twamaze gweza kuyibagara abapeti batangiye kuja mu vyunguka bagomba kutuzana mu ngamba zitunguka mugani nizo ngamba zitunguka twashaka kuzigwana imisi 3 twaya imisi 3 turazomora hama rero itrumesi gira kabire tugiye muri sama iyi trimestre igira kabiri ni trimestre ikomeye cyane muri entertainment ni trimestre yunguka ni trimestre rimwe inoti ni trimestre y'ibiteramo ni trimestre y'ama projet menshi cyane abavakansiye baratibuka n'abakitivwa ni trimestre y'abatogose rero nuvuga rero yuko abantu turi muri entertainment dufatire kuri bakeya babiri bakeya bashasha ariko bidasigura ko duta abari basanzwe bahari kuko ni juste kubafatira ko biri serious bro ari kintu mu gitabo muri Bibiliya sinzi umuji araho nambarinde ibintu bazandika hamwe muri ryamegani yabo ari ibintu bavuze Imana ati nyereka basi umuntu umwe kugira sindabarimbure ari Sodomu niba cyabona Loti nyereka umwe uravyumva bisigura iki iyo ufise aho ufatira uragira ikizere basi hari umwuga donc kugira urufatiro baza bavuga ati umwuga udakiza nuwo kuroga mugabo umunsi baronse umuntu yatejwe imbere n'uburozi abarozi bitahura ariko n'ubundi basanzwe ari benshi mwakina oya mugabo urumva biraryoshe basi uvuga uti basi umwe habonetse uyu umwe uwo umwe rero twamaze kubona Dramati na Boniface urabyumva abona abantu bafise amazina sivyo tubonye yuko ariho agapa ariho pa imwe bahonyoyemo ikirenge bagiyemwo yarigoye
bro visa ya Australia na visa ya Schengen ziragoye kuronka zo tubwizanye ukuri. Okay. Nubona hano bafamba bagenda za Qatar za handi hariya hajya ama visa yari aroroshe. Me visa ya Schengen na visa ya Australia ni visa zigoye. Haro visa ya Schengen, haro visa ya Australia. Visa ya Australia iragoye cyane. Okay. Visa ya Canada. Australia biranavugwa yuko cyimviro cyo gucika kitabaho. Oya biragoye. Visa ya Australia iragoye. Okay. Urinzi ubona umuririmbyi aronse visa ya Australia. Yagiye muri serie. Kubera BIG yadakora umuziki nta visa yari kuronka. N'umuziki umutwayeyo. Hano ari amafamiye menshi ngaya yabaye mu nkambi ndaza abantu nkaba afisa RHB amaze imyaka n'imyaka ariko aratukana muri Kenya ari mu gakambi twambari gakuma akicara agatora inga zahise agapambana vyaranse arindiriye kuja muri Australia safe ariko arasaza yagiye afise imyaka 10 bagomba kwiza imyaka 40 urabimva gaji cyari imyaka 30 ari mu nkambi arindiriye kuja muri Australia maybe face ngayiviriye matongo aje nga ikubita uturirimbo tubiri dutatu nta n'ibintu byataye iririmbi akubwira yuko aronje na prise ngo bitera danger visa cyabaza na ibintu byataye igira muri studio ati aronje na prise bitera danger agase visa urabyumva. Okay. Itamporize ndakubwira wewe ni witamporize visa urabyumva. Urera birekana yuko muri no trimestre turimwo rero twaronse uturorero ni resultat y'urugamba twagwanye mwako heze tunavyumva tugera ikizere yuko hari ibintu bikomeye bigiye guhinduka kuko uko bigenda kose mwarabonye ko muri no trimestre nyine turimwo niho habaye leta yaratwiyegereje sense yaraje umushikiranganje yaraje baradutumye ko dernièrement turiga bibazo n'ibiki last time yarahuye n'abakomedian last time voilà bose n'abakomedian n'ibiki byose urana yuko ari attention iyo hamaze kuba attention nk'iyo manake the thing becomes serious rero bisaba rero twebwe twirimbure twiyungurure tumenye ico dukeneye ico dukeneye sama hit dukenera twebwe yuko abana n'abuzukuru n'abazobaho haba mu discipline kacituma habaho uburyo tuzobereka ati ibi twakoze twabikuyemo ibi nta kindi kintu dukeneye ubu man imyaka ama generation amafuti yakoze nitubajaginge nivyo babona namba babona yuko kuryamana n'abagore no kuvyara abana benshi no kugira iki yuko ari byo sawa poa sivyo mugabo tukeneye ko generation ziza kwera umuziki abanyamuziki bazoguma bajya abana nitubizeze ngo bazobiheba bantu biwacu bantu dukunda abavyeyi bacu abanda babwiza ukuri umuziki uriye hita abana bazoguma baribwa bizoko mugabo ifo yuko bizoba basi bafise indezo ubu rero tupambane sikubesha hari n'utuntu twenga. Okay. Man si twabitanguye bizokwamba bashancho bose bishwe na za sida urabyumva rero bisaba rero basi tuzogire ino game tuyivyazemwe basi bizodufasha basi kwivuza basi bigwara tuzogwara amantu zenya bigwara tuzogwara himbere abana bacu bazovuka usanga umusana afite abana 10-30 atatongo ryareze birabasiye atana kimwe nta na voilà c'est ça sigwa rero yuko izingabire zacu istami yuko ziba serious sivyo zibe serious zifatwe kandi kazi nk'ubundi buzi hama leta nayo tuyisaba yuko nkuko nyakwa mushirangambye turicarana kenshi ugiye twigire hamwe tubijeje tukabereka ingene turiko turunguka tuko turungukamwo leta iri ngaha kugira tunguke cyane impamvu bacahigwa ingingo zofatwa kugira twunguke cyane namba ari ivyo twozibira tukamenya ama technique dukoresha yuko tuzibira dukoresha diplomacy cyangwa namba ari ivyo tuvuga ati bikenewe yuko aho twinjira uravyumva tugafashanya twese mugabo ni kwihangiro yuko twunguka cyane. Ego hama tube benshi tugwiza umwimko numwimuzi watugije iki uno munsi ni Dramati ni BIG John Elarts bagiye mu kazi kuzana ama devise plus no ngaha urana ko biraka bije pour le moment urana ko Braudiato aba brand ambassador batoye bane babashasha batari bamenyerewe kandi menye yuko haje muri imvyo mwese ko kwitwa 18 okay 18 samahera make
urumva rero ayo mafaranga n'abarimbye baza bararonka no abanura yuko bamenye yuko ini resultat intambara turiko turagwana y'urugamba turiko turagwana mwagwanye kuva kera ego twagwanye kuva kera ntibazoce bafata bamere nk'abakuru babo bagende bamwe mw'inzoga gusa barabingene bo kuyungunganya imigambi ni ariko n'abakuru babo si bose babaye muri nabonye barabaye imborerwa bose utanywe inzoga yanyura umugi gwinshi ndabazi wabonye inzoga list umviriza hari imigambi myinshi wabonye IP Alvin Smith ngo tworora inkwavu tugira ibiki biya vy'inkwavu ni imigambi ushobora gutanguza miliyoni 2-3 ka utanguje umutayi wa 3 miliyoni kuri 30 rero ntibazo kwitwaze ngo amafaranga baronka uno munsi Dramati non Double J Kiriku Estanish Bface bakuse 18 millions baravye ingene bashobora ku investisa inyuma y'izo Estanish na Bface bari bararonse muri turekane na zige mugaze ndakubwira yiwe ya Primuzi bace bavuga ati aya mafaranga barabikintu be investisamo kubera biga bazoko investisamwo nivyo bizotera intege sivyo uwundi mupeti cyangwa umwana wawe cyangwa umwana wanje kuzovuga utereka nanje nkore bijya bintu ndashobora kuzotera imbere nkanaka okay mugabo rero nta mugambi wo gusorora umugambi wa mbere utunguka n'umugambi wo kujya no kunywa ne barafata amafaranga baba 18 ku musani ayajya orege yariye indwi zibiri yarayamaze miliyoni ziga cyakotesha imodoka chagiriki baba trachagonga imoteri miliyoni 16 charara mu hoteli ni wagena ukobwa indwi zibiri yaraheze 15 million badu telefone batubwira ko n'impuzu z'abandi ataraziriya so bisigura rero yuko rero tuko turangiza iganiro bayita shoot kurangiza utupowesha manake sasa bamenya ati bakuru babo fa ubuwe tuguma tugisha bita recyclage tukuremwo ibitogwa tubijugunye tukuremwo imbuto nziza abarizo dutera izo mbuto nziza rero twahisemo nibaci bajanga bibuke yuko abarundi bose babahanze amaso ati mugomba mukora iki turi mu vyunguka okay uronse umutahe ukoreshe ico ugenewe kuwukoresha kugira utere intege abari nyuma yawe yego nikushukuru kwa muda wako Simbizi sana ivyo navyo nivyo muri semestre ya kabiri semestre ya nyuma iheze bari mu nyungu iheze mu nyungu mu nyungu yeah bamwe uyo mwaka warutangwe guhera nawe ivy'ibitero navyo biriko biraza tuzomye ingene tubajera peut-être nabone bari mu bindi bitero vy'iwabo hari ariko ari ingene nabone basohoka batinjiremwe mugabo twamenyesha yuko natwebwe turiko turagerageza kuyiga namwe mutubagumiza hanze n'injire ko natutera intege bariko baraza neza natwebwe nituzi wabo nta masoko baduha bisigura rero yuko rero ati bure no semestre abayironkeyemo ama opportunité nibagwiza umwimbu rero sukuja gusora ngo indirimbo nyinshi ngo z'imiliyoni zinga ajya amafaranga bafate ko ari mitaye barabi investissement bagiramwo hama n'abazogira ububare tuze turagenda kubashorera kuko bushora kwinjiza nabwo bigatuma basohoka dukene gusa tuzobone resultat y'imigambi bakoze mu mafaranga umuntu umwe ku mafaranga yiwe mugase pour son intérêt kugira n'indongozi zidukurikirana babonye yuko ivyo dukora yuko biri serious okay yego ndagushimira ku kanya kawe wakoze kutwitaba nizere yuko nubukurikira kugira ngo tuze tuyage byagutse n'ibindi kuko ibikorwa bigenda birabari byinshi duwe nka hagati muri semestre hagati twigire hamwe ngene iri kiragenda ahigeze twumve yuko bobandanye uko canke boshiramwe intege hari bibura ndagushimira ku mwanya wa Simbizi ndagushimiye cyane Alan yego naho butaha wakoze wadukurikiranye kuva ku mwanya wa mbere gushika kuri no mwanya ngiye kukubwira nagasaga urabizi neza yuko amagara amajana ari byo namangusabira byose mu mahoro bitangwa n'uhoraho ukubaha bisumba kubahwa yamara ukubahwa n'ukubaha byose bikitwa icyubahiro uramuharanira ukubaha abandi nayo kubahwa byo bitangwa no muremye gukora cyane ntabwo ari byo by'ingenzi ahubwo gukoresha ubwenge bituma wiga n'ingene ukora cyane birimo ubwenge bigatuma ushika kwihangira kandi kwipfurize kugira ahuba ukubahwa Jobless in the Real TV show.